izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Tuzirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amazaburi, tugeze ku Izaburi y'106. Tuyihera kuri 1 gushika kuri 14. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuhemu bw'Isirayeli n'ukudahemuka kw'Imana. Aleluya. Nimushimagize umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe ari ubw'imyaka yose. Ninde azoyaga ibikorwa bihambaye by'umukama? Ninde azorata ishimagizwa ryiwe ryose? Hahiriwe abazigama ingingo, bakurikiza ubutungane igihe cyose. Uranyibuka mukama, niwaraba ryiza igihugu cawe, ungendere mbone kuronka urukiza rwawe, kugira ngo mbone ubuhigwe bwabo witoreye, nsangire akanyamuneza n'igihugu cawe, nihayagize hamwe n'intoranwa yawe. Twaracumuye hamwe n'abasokuru bacu, twarakoze icyaha, twarakoze ikibi. Basokuru bacu mu Misiri ntibategereye ibitangaro byawe, ntibibutse ubuntu bwawe bwinshi, baragarariza ku kiyaga cy'urufunzo. Ariko yarabakijije kubw'izina ryiwe, kugira ngo amenyeshe ububasha bwiwe. Yarakankamiye ikiyaga cy'urufunzo gica kirakama, abacisha ahari amabenga nk'uko hoba ari mu bugaragwa. Abakiza ikiganza c'ubahama, arabarokora abakura mu minwe y'umwasi. Amazi apfukiranya ababagwanya, nta numwe yasigaye muri bo. Niho bemera ijambo ryiwe, bakaririmba ishimagizwa ryiwe. Ntibatevye kwibagira ibikorwa byiwe, ntibarindiriye ko arangura umugambi wiwe. Baratwawe n'ibyifuzo mu bugaragwa, bageza Imana mu gahinga. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, mu gitabo cy'Amazaburi tugeze ku Izaburi y'106. Ijambo ry'umutwe riratubwira ngo ubuhemu bw'Isirayeli n'ukudahemuka kw'Imana. Baratubwira rero ubuhemu bwa Isirayeli, uko Isirayeli yahemutse, ariko bakanatubwira uko Imana yamara inyembabazi, ukudahemuka kw'Imana. Ijambo rya mbere ku karongo ka mbere hari ijambo rivuga ngo aleluya, aleluya, amen. Hanyuma rero tukabandanya kuri ako karongo ka mbere nyene kavuga ngo nimushimagize umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe ari ubw'imyaka yose. Woshaka yokongera ko aleluya, amen. Kubera nidushimagize umukama, ubuntu bw'umukama n'ubw'imyaka yose. Aleluya, amen. Niko kuri. Kabiri hakavuga ngo ninde azoyaga ibikorwa bihambaye by'umukama? Ninde azorata ishimagizwa ryiwe ryose? Ninde azorata ukudahemuka k'umukama? Ninde azorata ibyiza by'Imana byose? Iyo ni kabaza batubajije. Uwuzobirata ni wowe, ni jewe, ni uwo ari we wese, kuko nabo bose bikoze ibyo bishakiye, nabo bose bahemukira Imana. Nta numwe adafise icyo yokwirata Imana. Iyo ndiko ndasenga, hari igihe nsenga hashimira Imana, ndagushimira Mana ko wandemye.
Haleluya, amen. Kuba Imana gusa yarakuremye, ibyo ni ibyo gushima. Ukongera ugashimira Imana ukavuga uti ndagushimira Mana kuko jewe namashimira Imana kuko yampaye umuryango navukiyemo. Nkashimira Imana kuko yampaye umuryango navukiyemo. Muri iyi minsi rero hari gishasha cyanyadutseko. Nyimba ari mu bantu baciye mu bibazo bikomeye nanje ndimo. Mugabo umaze kumviriza intahe z'abandi bantu maze kubona ko no kwishira mu mwanya wa gatatu. Hari umumama maze imisi numviriza intahe iwe wo mu Rwanda. Uwo mumama yaravuze intahe yiwe kandi ko namushimiye. Canke sikyo nashimye. Nta dini yo abogamiye kuko icyo ntahe yayishize kuri Zaburisha, ariko aravuga ukuntu mama wiwe yagiye amusengera akoresheje ishapure. Nyina wiwe ni umugatolika kamiri, nawe yari umugatolika, ariko haba igihe asenga atanguvu nyene ibisanzwe, ariko nyuma za kwatakwa bigeraho nyene uko biri kose ashobora kuba yara ari mu irindi dini. Ntabwo ndumva iyo ntahe nirahera neza kubera ni ntahe imaze kubona kumenga igeze ku ma video canke ama audio 19 kandi ngira ntaranaheza. Mugabo je maze kuyigeza kuri 15 numviriza iyo ntahe. Shatse kubabwira rero numvirije iyo ntahe y'uwo muvyeyi w'abana bane. Numvirije iyo ntahe y'uwo muvyeyi. Ikintu rero nongera ko nkashima Imana, ndabwira Imana ndagushima Mana, wewe wamaye nkavukira mu muryango w'abantu basenga, nkavukira mu muryango w'abantu badaterekera, nkavukira mu bantu ntisanze mbona harimo abo bavuga ko arabarozi cyane. Mbese mvukira mu muryango nasanze usenga, arabakatolika bagenda gusenga, bakanyiza gusenga, bantu b'Imana. Ndiko ndumviriza iyo ntahe uwo muvyeyi awe narashimye Yezu, ndashima Imana ko navukiye mu muryango w'abantu basenga, nkaba atabibazo byigeze mbona byo kumva ngo burya ngo mu muryango wacu ngo bari baratanze ibitambi bibi nibi. Bantu b'Imana, abantu mwisi bararushe nuko ndi kurondogora kandi ariko ibinyene nibyo bifise akamaro. Reka ndababwiza ukuri, shimira Imana ko wisanze mu muryango usenga, ko wisanze mu muryango atari uw'abarozi. Urazi no kuvukira mu muryango ugasanga nyoko n'umurozi canke so n'umurozi ni ngorane. Ibyo rero njewe rero ndabishimira Imana ko nisanze mu muryango usenga. Icyo ni kindi kintu. Bana b'Imana, uwo muvyeyi ariko aravuga, urumva mwisi turagenda ariko hari abantu mugenda n'abadayimoni neza kandi waruzi ko ari umuntu ariko ari umudayimoni, ari shitani yigendera. Tuze turasenga cyane. Twatuvuze ngo ninde azoyaga ibikorwa bihambaye by'Imana? Ni twebwe, ni wowe nanje n'abajya abantu bigira ibyo bashaka boshinga intahe bagashima Imana ko Imana yabaremye ikabatereka ku isi. Ninde azorata ishimagizwa ry'Imana? Ni twebwe, ni wewe, ni jewe. Gatatu, hahiriwe abazigama ingingo bakurikiza ubutungane igihe cyose. Ngo habihiriwe abazigama ingingo z'Imana bagakurikiza ubutungane bw'Imana igihe cyose. Haleluya, amen. Kane, uranyibuka Mukama, niwaraba ryiza igihugu cawe, ungendere mbone kuronka urukiza rwawe. Uranyibuka Mukama, niwagendera igihugu cyawe, niwaraba ryiza igihugu cyawe, ngo nanje ungendere ngo mbone urukiza rwawe. Haleluya, amen. Tubisaba Imana itugendere, ikugendere. Je yamingendera nawe nyimba utibona itakugendera, ikugendere uyibwire kwibuke nukuri jewe Imana yamingendera. Ndashima Imana kuko kuwa kane w'indwi iheze naragiye mu isengero
ndashengerera ukarisitiya, ndashengerera, hanyuma muri mwisakramento ryeranda Imana iranyereke mu bitangaza, nzobivuga ku kindi gihe. Gatanu, kugira ngo mbone ubuhigwe bwabo witoreye, ngo kugira azobone ubuhigwe bwabo yitoreye, ariko arasaba ijuru, kugira azobane nabo Imana yitoreye mu ijuru. Nsangire akanyamuneza n'igihugu cawe, ngo asangire akanyamuneza n'igihugu Imana yitoreye nawe ubemo. Niyayagize hamwe n'intoranwa yawe, ngo yiyagize hamwe n'intoranwa yawe yiwe, intoranwa Yesu Kristo yihayagize ari mu ijuru kumwe n'igihugu cy'Imana, kumwe na Yesu Kristo, kumwe n'intoranwa y'Imana Bikira Mariya ari mu ijuru. Haleluya, amen. Gatandatu, twaracumuye hamwe n'abasokuru bacu, ngo baracumuye n'abasekuru, nyene twese twaracumuye kubera abasokuru bacu. Twarakoze icyaha, twarakoze ikibi, ngo barakoze icyaha, barakoze ikibi, none se twebwe nitwe turaberanda? Natwe twarabandanije, natwe twarakoze icyaha, turakora ibyaha, turakora ibibi, turababaza Imana, ariko Imana tubandanye tuyisaba ko yo turabagiza. Indwi, basokuru bacu mu Misiri ntibategereye ibitangaro byawe, ntibibutse ubuntu bwawe bwishi, baragarariza ku kiyaga cy'urufunzo. Ngo basekuru babo ntibibutse ubwiza bw'Imana, ngo baragararize bageze ku kiyaga, baragarariza bageze ku kiyaga cy'urufunzo, baragarariza murazi nyene ukuntu bagiye bagora Musa. Aha ni hamwe basekuru bagorana Musa, bagorana banka kumva, barira yuko ngo bavuye mu Misiri hari hibereye ibitunguru n'amatomati bakaranga bagapfa kwirira, bagakubitwa, bagakora ibikorwa by'umukazi, ariko bakaronka ibyo bya mayonezi barya. Ariko basekuru ngo barabyibagiye, bibagira ineza y'Imana, bagarariza Imana. Umunani, ariko yarabakijije kubw'izina ryiwe, kugira ngo amenyeshe ububasha bwiwe. Ngo ariko ngo Imana yarakijije basokuru, ngo kubw'ububasha bwayo Imana ibagirira imbabazi, irabakiza, irabatabara, irabakiza. Imana ni inyembabazi. Buriya Imana ni nziza ku bantu baba bakiri mu mubiri, ku bantu tuba tukiri mu mubiri. Imana ni nziza kuko ducumuye twirukira gutakambika tubabarira, ariko hagira ingorane abapfira mu byaha batotarosha umwanya wo gutakambira Imana ngo bigaye. Icenda haravuga ngo yarakankamiye ikiyaga cy'urufunzo gica kirakama. Imana yakankamiye ikiyaga cy'urufunzo gica kirakama. Aho ni hamwe bariko barambuka bava mu Misiri, aho ni ku kiyaga gitukura. Abacisha ahari amabenga nk'uko hoba ari mu bugaragwa, ngo abacisha ahari amabenga, murazi mu ruzi ahari benga umuntu arokeyemo abahise aca twagwa. Rero ariko Imana ibacisha muri icyo kiyaga, iragikamisha, ngo barahaca baragenda humutse. Icumi, abakiza ikiganza cy'ubahama, arabarokora abakura mu minwe y'umwasi. Abakiza ikiganza cy'ubahama, abakiza Farawoni yabakoresha iby'uburetwara n'abakurikirana. Rero Imana irakiza abo bene Isirayeli, ibacisha humutse, ibakiza ikiganza cy'uwari karabahama ari we Farawoni. Arabarokora abakura mu minwe y'umwasi. 11 havuga ngo amazi apfukiranya ababagwanya, nta numwe yasigaye muri bo.
amazi ngo afukiranye babagwanya ngo nta numwe yasigaye muri bo. Ibyo nabyo n'umwana ngira arazi yuko ibyo bintu biri mu Iyimuka Misiri. Ndumva mu gitabo cy'Iyimuka Misiri niho ubona ingene Imana yatabaye bene Isirayeli, ingabo za Farawoni zigatwarwa zose, abakiza. Niyo 12 haravuga ngo niyo bemera ijambo ryiwe bakaririmba ishimagizwa ryiwe, ngo niyo bemera ijambo ry'Umukama, ngo bakaririmba ininahazwa ry'Umukama, bakanezerwa bagashimira Imana. Aho naho murazi ko bamaze kwambuka ikiyaga gitukuru canke se bamaze kwambuka Yorodani, bageze aho baciye batera indirimbo. Mushiki wa Musa Miriyamu ngo niwe yavuze ingoma, agatera indirimbo, bakitabira bakabyina, babonye ingene Abanyisirayeli batwawe nabo Imana yabacishije ahumutse. Haleluya, amen. 13 ntibatebye kwibagira ibikorwa ngo ntibatebye kwibagira ibikorwa byiwe, ibikorwa by'Imana. Ntibarindiriye ko arangura umugambi wiwe. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ntibatebye kwibagira ibikorwa byiwe, ntibarindiriye ko arangura umugambi wiwe. Basokuru bacu rero, uyu yanditse Zaburi, abo babonye bamaze kwambuka Yorodani, bamaze kwambuka baciye ahantu humutse, ntibiyumviriye ibyiza Imana yabakoreye. Mu kanya gato baciye batangura kugara, ntibibaza ibitangaza byose Imana yabakuje mu Misiri, ntibiyumvira ibitangaza byose Imana yabakoreye kuri icyo kiyaga gitukura. Imana irabagirira neza, mugabo ngo ibyo Imana yabagiriye baca baravyibagira. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Abantu rero twese niko tumeze, turibagira urukundo Imana idukunda, ukibagira ko hari ahantu bagira bakwicire ariko ukaharengana, cyangwa ukibagira ko imbere yawe hari imodoka yagize agisida bamwe bagapfa cyangwa abantu bagapfa, mugabo wowe Imana ikakurenganya. Ukibagira ko hari ibitero bigutera Imana ikabigukiza, ukanibagira ko hoba hariho n'ibindi Imana ikurenganya utanabonye, ntidushima Imana. Rero dukwiye kuza turashima Imana, tugashinga intahe, tukayivuga, kuko niyo yonyene ishoboye byose, niyo yaturemye, niyo iduha ururimi rwo kuvuga. Rero tureke kuza turibagira ibyiza Imana iba yaradukoreye. Abantu benshi twibagira n'ingoga tukibagira ibyiza Imana yadukoreye. Nanje ndimo nagiye nibagira, ariko hari igihe ubu mbashaka kwibagira iby'Imana yankoreye, nkabona hari ibintu ngiye kwinjiramo, nkagerageza kubikunkumura mu mutwe w'abantu. No, iyi ni Satani bikiranyataka, n'abadayimoni batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngasanga ndiko ndabicaha kuko mbona ko hariho ibintu ndiko ndajambo bitari byiza. Rero dukwiye kuza twibuka ko Imana ariyo yonyene dukwiye kuvuga cyane, dukwiye gushira imbere. Nk'akarorero, hari igihe mba niko ndaraba televiziyo, nkaba harimo ifilime yanyoheye koko, nkayiraba isaha zo kuja hano mu cyumba ngo dusenge n'abana, nkabona ziriko ziragenda, nkavuga kubera mba nzi ibyo nateguye tugomba gukurikiza, nyuma nkavuga oya, byageraho rero nkayiraba nkumva, kuko iyo mvuye kuririmba, gukora ku rusengero, kuririmba, gutegura indirimbo zo kuririmba mu rusengero,
kubera dutaha mu masaa 3 z'ijoro canke saa 2 na muga keshi nka saa 3 twagize inama twaganiriye tugashika saa 3 bituma abana ndababwira bagende kuryama iyo ari mu gihe cy'amashure cyane babwira baje kuryama barahita bakafungura nkaca babwira genda muryame je nkaza hano muri chapelle canke nkacanja mu cyumba njyamamo hasengera aho njyama basi rero iyo rero ntagiye kuririmba nkaba ndi kwiyo televiziyo ndabona oya iteleviziyo ikirantwara ubwenge ikirangiye bikaba ngombwa ko nzimya nkazimya kugira nje canke se nkayiraba umwanya nyene nkayiraba nyasanga mpeje kwiraba nko mu masaa 2 na namaze gucererwa kuko nagomba kwinjira muri chapelle mu masaa 2 canke saa 1 na kubera ubu naho ari igihe butangura kwira saa 3 z'ijoro akaba ariho butangura kumera nk'ubwije rero mugabo nkabona ninjiye muri chapelle nije natevye kuri televiziyo ntegerezwa gukurikirana mbese cesama Bibiliya ntarinda bifise no kuri gahunda kubera nabijya nabihaye umwanya wo kubiraba rero ngomba kwiha programa dusome Bibiliya nitwamara gusoma Bibiliya twongere dukora iki hanyuma tuvuga ishapure tuvuga amasengesho yo kuza kuryama ariko simbura umwanya uhagije wo kumara wo kwicara n'abana ngo dusenge kubera ko nahaye umwanya munini televiziyo namye ndaba filime nahaye umwanya munini televiziyo cyane se ugasanga nafatanye n'umuntu kuri telefone twavuze ugasanga narendegeye hari hageze aho nza mu cyumba ngo dusenge mugabo kubera ibintu turiko turavuga byatumye nifata umwanya munini wo kuja kuri telefone mu cyumba cy'amasengesho se nijari namara kugera mu cyumba cy'amasengesho kamenga no fata umwanya muto kugira tuje nkagera nkabwa burya satani rikirankorupa mu mutwe reka ni umwanya ahubwo nongeze ku minota kuko n'umwanya utagira akamaro nawe utaye nawe ukoresheje reka rero imbere y'Imana ni umwanya ukwiye kandi nkabanza nkumva mana mpantuze ndagusenge ntuje numva nyene ni meze neza kwari ibintu tuza gusenga ukamenga turiko turiruka twikurayo oya raba neza wipanga nk'icyo gihe rero mba ndiko naraba televiziyo umwanya wo kuja kuri kwaya ukagera nkumva umenga ya filime sinogenda ntayimaze mwana sincere ibi biriko biramenda nkazimya nkabuzopfuma mfata ubundi mwanya nkayitangura rero ibyisi ntibikadutwara ubwenge ngo tubihe umwanya munini kurusha uko twoha umwanya Imana abantu benshi twibera ku mateleviziyo twibera ku ma TikTok ku ma YouTube n'ibindi ku ma WhatsApp ariko ugasanga umwanya w'Imana turawubuze ariko Imana yo ninashaka ngufate amasaha 10 oya isaha imwe canke iminota 30 ugomba gufata umwanya ukaganira n'Imana haleluya amen aha rero twari kuri iki ngo ntibatebye kwibagira ibikorwa byiwe ntibarindiriye ko arangura umugambi wiwe abantu rero urumva twibagira n'ingoga iby'Imana iba yaratugiriye ariko tugomba guha umwanya agaciro kanini tugaha Imana 14 baratwawe n'ibyifuzo mu bugaragwa bageza Imana mu gahinga ngo batwawe n'ibyifuzo mu bugaragwa ngo barageza Imana baragerageza Imana baratuka Imana barababaza Imana ngo mu bugaragwa aho mu bugaragwa bari bariko barava mu Misiri bariko baraja ikanahani bariko baraja kanahani hamwe
Imana yari yarabaraganiye. Bana b'Imana rero tuze turubaha Imana, duhe umwanya ukwiye Imana, tuyisenge kandi tuyishingire intahe. Umva, je ndakunda kumviriza intahe, hari n'abandi kumbure batarikunda, ariko ni byiza ko twumviriza intahe, kandi ni byiza ko tuvuga intahe, kubera intahe uyivuze ituma hari abandi bantu barokoka canke bemera, bakamenya ingene Imana itabara bari baraboshwe. Haleluya, amene. Umukama Imana ibahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.